turashimiye Imana yongeye kuduha umwanya wo gusangira namwe amajambo y'Imana. Kuko ku munsi w'Imana uherutse narafatiriwe n'ibindi bikorwa ntibyakunda. None rero ndabishimiye Imana. Tugomba tuce dusangira amajambo y'Imana twongera kuri aya tumaze kumva ahambaye. Ingena Yesu yahumuye impumyi kandi twumvise yuko hari igihe Yesu akora ibintu aninifwa rimwe gusa, akaba n'ibyo akora en plusieurs fois, n'ibindi akora nka processus ibandanye. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Murumva umuntu yahumutse atari bwigera abona na rimwe, begi ibyo abonye yomenya abyita gute? Umuntu atari bwabone na rimwe. Murabona ngo yabonye ibintu bimeze n'ibiti nibaza batari bwabibone aho yamaze kubikorako gusa. Hanyuma rero abona ibiti bigendagenda agira ati ndabonye abantu bageranywa n'ibiti bigendagenda. Murumva ko Yesu yaca ashishikara igikorwa yatanguye akagishishikara akagisozera. Yesu nashimwe. Amen. None rero tugomba twongere ko ayandi majambo y'Imana dusoma hariya mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca kabiri. Dusome hariya duhere ku murongo w'19. Ariko reka duhere kuri 17. Amajambo y'Imana aryoshe yose. Hanyuma rero haruguru yaho hepfo yaho muja gusanga hari amajambo yose aryoshe. None rero dusome duhere kuri 17. Havuga ngo, ngira twashitseyo mu Kirundi havuga ngo yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure, kandi abari hafi nabo ababwira amahoro. Kuko uko turi amacakubiri ari we adushikiriza data wa twese turi muri Mpwemu umwe, nuko ntimukira abashitsi n'akavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, muri abo mu ngoro y'Imana, kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo Yesu ari we buye rigumye imfuruka. 21. Muri we ingoro yose yubatswe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na Mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Yesu nashimwe. Amen. Ego tugiye kuvugana ayo majambo na cane dushimikiye kurujya ja gushimikira kurujya murongo duhereje ko gusoma wa 22. Mugabo iyi mirongo yose twatanguye gusoma iraryoshe, ivuga ingene hari twovuga ngo hari groupe imigwi ibiri y'abakizwa, abari hafi n'abari kure. Aha rero twamvise ngo yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure, kandi abari hafi nabo ababwira amahoro. Abari hafi n'abari kure, murabona ko message ari imwe. Abari hafi n'abari kure ababwira amahoro. Aha rero abari kure ni bande, abari hafi ni bande? Muri iyi context y'iri jambo ry'Imana, aha Paulo yanyindikiye Abanyefeso. Muri Efeso, Abanyefeso bari abanyamahanga cyangwa bari abanyaburaya,
bari bo ku mugabane wa Buraya, bari abanyamahanga. Hanyuma rero abo nibo Paulo yandikiye ngo bari kure. Hanyuma hakaba rero n'abandi bari hafi, ni ukuvuga abisirayeli nabo nyene bari hafi. Mugabo abo uko ari gurupe zibiri, abari hafi yaraje. Mbega uwo yaje ninde? Kristo. Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Yaraje ku bari kure ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro. Hanyuma araza no ku bari hafi ababwira amahoro. Aha rero iyi migwi murazi yuko Yesu yigeze gusigura iyi principe. Hanyuma rero umunsi igihe yagombye gutangura kuvuga iyo principe, abisirayeli ntibyabaguye neza namba, kubera yavuga ntibyaranse nuko bavyinjiza no mu bwenge bwabo ngo bavyemere. Abasigurira yuko hariho izindi ntama atari izo muri uru rugo, intama zitari mu Bisirayeli. Hariho izindi ntama zitari izo muri uru rugo, birankwiye ko nazo nyene ndazije imbere, hakaca haba umukuku umwe n'umwungere umwe. Hanyuma rero ayo majambo y'Abisirayeli ntiyabaguye neza, ntibashoboye no kwinjiza mu bwenge bwayo ngo bayemere, kuko ntaho bigeze bibaza ko abari kure nabo bitwa ko bari hafi, yuko bazoba umukuku umwe, bahagira n'umwungere umwe. Ni ukuvuga bobo bibona ko ari bo bonyene les privilégiés de la terre, abantu bagiriwe ubuntu n'Imana, bakamenyana n'Imana yaremye ijuru n'isi, ikababera Imana yabo, bakabona ko ari privilege batiteguye gupartaja n'abandi bantu. Hanyuma rero ntibari bahishuwe neza Imana yari, ahubwo bari impumyi. Yesu adufashe cyane. Rero mwumva batari impumyi, abongira nibo aha Yesu yahumuyiza impumyi ko aragira bavyigire ko babone nabo nyene ko bahumye, hama batakambe nka Batoma basabe guhumuka. Bari impumyi kubera ntibari bazi ko Imana ikwiye abantu bose. Imana abantu bose bayije ko wewe uri proche yayo, ikibanza cawe n'igica kiva, ntaco utakaza abantu baje ku Mana. Yesu adufashe. Amen. Nta na kimwe umuhomba, abantu bose bakijijwe baje mu gakiza bahagusangayo, ntatakaza na kimwe, ahubwo urunguka. Mugabo Abisirayeli ntibashaka yuko abanyamahanga bazamwe, ntibavyumva. Maze iminsi ndigi iri jambo nkabona yuko ahubwo bwari uruhumyi rukomeye cyane, kubera yuko uhereye maze iminsi nsoma ibyo mu isezerano rya kera, nkiga igitabo cyo kuvayo, nkabona ngene uhereye kera muri plan y'Imana abanyamahanga bari prevu, barimwo. Yesu nashimwe. Amen. Abisirayeli nibo batari babizi, mugabo mwijuru, haleluya, mwijuru muri plan y'Imana yari yagize plan y'abantu bose. Yahora ibasigurira iciye kubavugishwa n'Imana ati ndi Imana y'isi yose. Mugabo Imana ivuze uko bo bakumva ati ni Imana y'Abisirayeli. Imana ikisubiramwo inshuro nyinshi ati ndi Imana yaremye ijuru n'isi, ndi Imana y'abariho bose. Mugabo ibi bikanka kwinjira mu bwenge bwabo, bakafata Imana bobo uko bayumva, bakumva ko ari propriété privée y'Abisirayeli, bakibaza ko ari Imana bamenyanye nayo, ayandi mahanga yose araba étranger nk'uko umengasa abantu bagacira. Mugabo Imana yoyo muri plan même initial, muri plan y'Imana, agakiza kari kateguriwe
umwana w'umuntu ntikari kateguriwe umwisirayeli wenyine. Yesu nashimwe. Amen. Kubera rero Imana yaje isa par etape, etape par etape, yatanguye kwihishurira abisirayeli. Hanyuma rero mugabo yari yizi ko uhereye mbere na mbere yuko iyo ari etape ya mbere, hazoba iyindi etape yuko izokwihishurira n'abari kure. Muribuka ko Yesaya uvugishwa n'Imana yabonye uhoraho Imana mu rusengero, akaca abona abaserafi isinzi bakikije intebe y'Imana, aca yumva bariko bararirimba ikorasi abaserafi. Yesu nashimwe. Amen. Bariko baririmba ikorasi kubera avuga ngo umwe yaratera, abandi nabo bagaca bitabiririza rimwe bose, agatera ati uwera uwera uhoraho nyene ingabo, isi yose yuzuye icubahiro cawe. Wewe iyo yari revelation idasanzwe kuri Yesaya yukubona ko isi yose izokuzura icubahiro c'Imana, atari muri kuko Isirayeli ni igihugu gito cyane kingana nk'Uburundi. C'est très petit, ni insignifiant géographiquement sur la planète Terre. N'akantu ubusa n'agapoint. Nico kimwe n'Uburundi. Murabona Uburundi iyo bagombye no kwandika izina ry'ico gihugu Uburundi, ntiza gukwirwa hajya kuri carte muri espace yagenewe ico gihugu. Banditse ngo Uburundi usanga bashyize muri Tanzania no muri Congo. Iryo zina ryonyine ry'igihugu n'indoma atari nyinshi cyane ntizikwirwa muri ka espace kari prevu kuri carte ku Burundi. Baza kwandika izina rikarenga espace likandikwa hariya rikatraversa hariya muri Congo no muri Tanzania kubera igihugu ari gitoya. Aha rero Israeli ingana nk'uko Imana ibabwiye ngo ndi Imana y'isi yose, si Imana ya delimite geographique muri aka ka espace ka Israeli. Ndi Imana yaremye ijuru n'isi. Bobo byarabagora kwinjira mu bwenge bwabo yuko Imana ari Imana ibabaye abandi bantu atarabisirayeli, kandi Imana ikunze uwundi muntu. Urukundo yari gufitiye niruca rugabanuka. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ifise urukundo rwinshi rukwiye abariho mu isi n'abazovuka, ntiruba epuize ngo bikunze babaye benshi none nawe ntuza kuronka ikibanza. Ifise urukundo rudukwiye twese. Abisirayeli iribanga ntibigeze barimenya, bagashaka gufata ku Imana ari element de protection yabo, pari kigwanisho cabo, pari nyene ingabo z'Abisirayeli, ko ari wagwanira Abisirayeli. Nico gituma iyo muja gusoma muja kubona ngo Imana yacu baguma basubira muri ivyo bintu nkuko umenga ni ikintu privé. Mugabo Imana aha rero Yesu ababwiye ko afise izindi ntama atari zo muri urwo rugo rwa Isirayeli, ntivyabagwa neza. Ariko ngaha dusomye rero Paulo yandikiye aba banyefeso abibutsa yuko hari amagrupu abiri y'abantu, avuga ngo abari hafi n'abari kure. Twebwe rero twari muri kategori y'abari kure, yaraje atubwira ubutumwa bwiza bw'amahoro. Hanyuma n'abari hafi nabo ababwira amahoro, aca ababwira uyu murongo rero wa 18 avuga ngo kuko turi amacakubiri cyangwa turi amagrupu abiri, ariwe adushikiriza data wa twese, data w'abari hafi n'abari kure, data wa twese. Yesu nashimwe. Amen. Data w'abari hafi n'abari kure. Haba Abisirayeli ni data kuri bo, n'abanyamahanga ni data. Ni ukuvuga abari hafi n'abari kure abaye data wa twese, ngo adushikirize data wa twese turi muri Mpwemu umwe. Data wa twese ntushobora kumushikira mu mubiri, umushikira muri Mpwemu.
nuvuga rero turi muri mwemu umwe niho tuja gushikira data wa twese. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Kubera iyo operation Yesu yakoze rero yo gufata abari hafi n'abari kure akabaha Mpwemu umwe akaca abadushikiriza data wa twese turi muri Mpwemu umwe, ni operation idasanzwe sur le plan spirituel, ica ihindura statut yacu, igahindura nationalité yacu, igahindura identité yacu de manière profonde et irréversible. Aca asigura rero uyu murongo uvuga ngo ntimukiri abashitsi n'akavantara. Yesu nashimwe. Amen. Ntimukiri abashitsi n'akavantara kubera turi muri Mpwemu umwe. Muribuka yuko igihe haba inama y'i Yerusalemu y'ukuraba ko abanyamahanga bojamwo canke batojamwo, icyatumye bemegwa, haleluya, Amen. icyatumye tujamwo ni Mpwemu. Ni ukuvuga Petero yaciye ashinga intahe avuga ati je vis de mes propres yeux yuko abanyamahanga mwe mwita abanyamahanga bahawe Mpwemu mbona nditemu, bahawe Mpwemu umwe n'uwo twahawe. None mumva basubira kwitwa abanyamahanga kuri twebwe gute dusangiye Mpwemu umwe? Aca basanga ibyo avuze nivyo, kuko Imana yabanje kumutwara muri stage kugira abanze agire experience wenyene. Agira iyo experience akuraho leçon ivuga ngo niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Mu mahanga yose uyemera agakora ivyo igomba iramwemera. Yesu nashimwe. Amen. Amaze iyo leçon amaze guhishurirwa yahumutse. Yesu nashimwe. Amen. Nirumva ko yari yahumutse, yahora agenda ari impumyi, agenda atsitara avuga ngo ntiyosangira n'abanyamahanga. Hanyuma rero arahumuka amenya ko mu mahanga yose Imana itemera Abisirayeli bonyene, mu mahanga yose ukora ivyo kugororoka iramwemera. Amaze kubimenya rero inama ibaye niho yaciye afata, niwe yari arongoye inama y'intumwa, aca ababwira ati ndi témoin oculaire, nivyo jewe niboreye yuko abanyamahanga abo mwe mwita abanyamahanga, abo mwe ahandi babita les chiens canke les gentils, les païens, abo mwita amazina ayo mwishaki, abo nabo nyene muri bo hariho abahawe Mpwemu yera mbona, kandi bahabwa Mpwemu uwo natwe twahawe. Turi muri Mpwemu umwe ureba, ntidushobora kubasubira kubanena, dusubira kubacira urubanza, dusubira kubita abanyamahanga, kuko dusangiye Mpwemu umwe. Nabo nyene bashikirijwe data wa twese turi muri Mpwemu umwe. Yesu nashimwe. Amen. Rero iyi operation ituma umurongo wa 19 rero uba ushika kuri twebwe uvuga ngo ntimukira abashitsi n'akavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera. Ubwoko bwarahindutse. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Agakiza amundi mubuze navuze ijambo bamwe ngira sinzi ko batasita. Nababwiye nti ugukizwa no guta ubwoko. Agakiza gatumuta ubwoko. Iyo umuntu agize ibintu mu Burundi yavuga ngo reka guta ubwoko. Gukizwa no guta ubwoko. Ugaca wakira ubwoko bushasha. Ubwoko bwitwa gute? Ubwoko bw'abera. Yesu nashimwe. Amen. Dusangiye ubwoko n'abera. Hariho n'abandi babwire ntona navyaye n'ibita ubwoko bwahariya mu Burundi. Muze mubutekwe. Ukinjijwe no kuvuga iki? Wabutaye. Bega nivyo. Yego.
Yego ni ukuri. nagomba ndababwira iri ni ijambo rihambaye utabutaye ntushobora gukiza. Ni ngombwa uta ubwoko, wakira ubwoko bushaje, ubwoko bw'abera. Dusangiye ubwoko n'abera. Haleluya. Amen. Amen. Dusangiye ubwoko n'abera, turi abo mu ngoro y'Imana. Hanyuma twubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Ayo n'amabuye y'itanguriro, mugabo no munsi y'ayo mabuye rero hariho iyindi buye rihambaye rivuga ngo Kristo Yesu ariwe buye rigumya imfuruka, ibuye principal. Muri we rero, muri Yesu, ingoro yose yubatswe neza, yubatswe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na Mpwemu kuba ingoro y'Imana, Imana ibamwo. Yesu nashimwe. Natangwe ndababwira ngo nimva twohagarara cyane kuri uyu murongo wa 22 uvuga ingene muri we murubakanwa kugira ngo muheshwe na Mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Niri jambo numva twovugana ngena kubakwa n'Imana. Nous sommes un édifice en construction. Ni kubakwa n'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Turubakwa, Imana iriko iratwubaka, kandi umuntu iramwubaka ikamwubaka gushika abe ingoro Imana ibamwo. Kubera kera murazi ko Imana y'Abisirayeli iyi nyene bavuga bobo ngena muri conception y'ukwizera kwabo kwa mbere, bibaza ko Imana iba mu ngoro, bibaza ko Imana iba hajya muri temple. Murazi yuko hariya muri temple de Jerusalem hariho ama compartiment atatu. Hariho aho bitaro parvis hanze, hariya batangira ibimazi, hagaca haba n'ahantu hera, hagaca haba n'ahera hahera aho Imana iba. Kandi aho hantu Imana iba bibaza ko niho yaba icyo gihe, kubera ubwiza bw'Imana bwari butwikiriye ngaho hantu, kandi umuntu ntiyapfa kugenda yuko yigombe. Murazi yuko hari protege, hariho n'igihuzu gikingirira ahera hahera. Aba rero kera Imana yari image yari yabahaye yuko iyi ngoro y'Imana mw'isezerano rya kera bizera ko Imana iba ifise demeure, ifise ikibanza ibamwo, iri ahantu. Imana ntishobora kuba confine ahantu, mugabo bibaza yuko Imana iba ngaho hantu mw'ihema ry'Imana, ko ifise ahantu iba hejejwe hera hategerwa hahambaye. Imana ahantu Imana iba. Imana rero mw'isezerano rishasha ntikiba mu nzu z'amatafari n'amabuye, iba mu ngoro, ntiba mu nzu zubatswe n'abantu, iba mu ngoro iyo nyene yubatse. Ni ukuvuga ngo muri we murubakanwa kugira ngo muheshwe na Mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Imana rero iratwubaka. Yesu nashimwe. Amen. Iriko iratwubaka, aho nawe utabibona iriko irakubaka. Imana ishishikara kutwubaka kugira ngo duheshwe na Mpwemu kuba ingoro Imana iza kubamo. Yesu nashimwe. Amen. Mbega itwubakisha iki none? Itwubakisha iki? Hariya Imana yari yasezeranye, hariya iciye ku muvugishwa n'Imana Yesaya, ivuga ngo nzokubaka. Reka murabe 54, Yesaya 54. Yesaya 54 turabe
iri jambo ivugira Imana murazi ivugira mu migani, ivuga ikoresha abavugishwa n'Imana, ivuga umuntu adusomere hariya Yesaya 54 ku murongo wa 11. Wahabonye adusomere? Some mu izina rya Yesu. Yesaya 54 umurongo wa 11 aravuga ngo ewe uhahazwa ukazungagizwa n'inkubi y'umuyaga, ntugire ikikuremesha. Nzokubakisha amabuye yitwa simaragido, amatanguriro yawe nzoyubakisha yitwa safiro. Iminara yawe nzoyubakisha amabuye atukura, n'ibirimba byawe nzobyubakisha amabuye akayangana, kandi uruzitiro rwawe rwose nzorwubakisha ay'igiciro. Yesu aguhezagire. Amen. Aha ora n'Imana yariko iravuga ko ari izokubaka. Ivuga ngo wewe uhahazwa ukazungazungishwa hirya no hino n'inkubi y'umuyaga n'amakuha menshi. Nagomba isezerano nuko nzokubaka. Hanyuma rero icivuga ngo nzokubakisha ibintu do grande valeur. Mwabone aya mabuye ntituyazi nzi neza exactement. Mugabo je comprends que ara mabuye do valeur. Nzokubakisha simaragido, nzokubakisha ngo n'amabuye y'agahama, maraso ya Yesu, nzokubakisha amabuye y'igiciro kinini. Imana rero yubakisha iki mu kubaka umuntu kugira ngo ahinduke ingoro Imana ibamo. Imana imwubaka ikoresheje iki? Ngaha twubonye ngo nzokubakisha amabuye y'igiciro kinini. Mugabo ni image, no kuvuga amabuye arubaka inzu. Mugabo mubona umuntu ahahazwa agakuzwishwa akazungazishwa impande zose n'inkubi y'umuyaga. Umuntu none yokubakishwa amabuye. Amabuye ngaha ni figure de style, ni image. No kuvuga yuko umuntu Imana mu kumwubaka imwubakisha ibintu do valeur, ibintu bihambaye, ibintu ikamwubaka. Mwumvise ngo ko yubaka uruzitiro, ikubaka umunara, ikubaka. Umuntu rero twabonye yuko turi ingoro yubakwa n'Imana, edifice en construction. None Imana yubakisha iki? Itwubakisha ikoresheje iki? Kugira ngo tunyarutse icambere Imana ikoresha mu kutwubaka, kandi ni ikintu c'igiciro kinini kyoshobora kugereranywa gisumba amabuye y'agaciro, gishobora gusumba ibi bya simaragido na safiro. Ni ijambo ry'Imana, nico kintu Imana itwubakisha. Dusome Zaburi 119 umurongo wa 50. Tubanguke dusome amasaha yo mu kubanguka guma banguka. Dusome 119 umurongo verset 50. Ntawahabonye? Usome. Iki nico kimara umubabaro mu marushwa yanje, nuko ijambo ryawe ryangize mutima. Amen. Iki nico kimara umubabaro mu marushwa yanje. Na mbega ni muzima, mbena hari muzima afite umubabaro. Mu marushwa yanje iki nico kimara umubabaro. Nuko ijambo ryawe Mana ryangize muzima. Ijambo niyo uti yambe, niyo materiyo yambe Imana ikoresha mu kubaka umuntu kugira aheshwe na Mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Yubakwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo niryo rishobora kutwubaka. Ahandi Paulo yasezeye umugana abanyefeso nyene abwira ngo ndabaragije ijambo ry'Imana.
ijambo ry'Imana niryo rishobora kutwubaka. Nizo kandi mu kubaka, iyo umuntu ariko arubaka arashaka ibintu abonye bidatumbereye akabibomora. N'ubu ijambo rirubaka rigakurako ibihengamye, rikabomora ivyubatswe nabi, ibiri construit mu bwenge bwacu byubatse nabi, byubatswe n'abadayimoni, byubatswe n'abantu, byubatswe n'ivyo twize mu ishure, ibintu byubatswe dans le monde, byubatswe n'isi mu bwenge bwacu. Ijambo ry'Imana rirabibomora hama rikubaka ikintu kizima mu mpwemu no mu bwenge. Yesu nashima. Amen. Amen. Arakuba turi muri construction kandi kubera mbona nk'ubu abantu batari bake bashobora gukizwa bakuze, baba baramaze kubakwa bubakishijwe ibyafu, ivyubatswe n'ubupfumu, ivyubatswe no kutizera, ivyubatswe n'ukwifuza kw'isi. Kandi birivuga ngo iborero ryazanywe mu isi no kwifuza. Nuvuga ibintu vyubatswe n'ukwifuza kw'abantu bikakugira umuntu materialiste, umuntu atekana afise igiceri gusa mu mufuko, umuntu aza kugira insécurité, yamana insécurité yo gutakaza ivyiwe, umuntu yubatswe yubakishijwe ivy'isi. Hanyuma rero iyo umuntu ari aje muri Kristo Yesu, haleluya, ijambo ry'Imana bomora ivyubatswe nabi, kuko handi birivuga ngo ni nyundo. Ijambo ry'Imana rimeze nk'inyundo ica ikabomora ivyubatswe nabi, bikaca ryubaka ikintu gishasha kizima gishingiye ku ijambo ry'Imana. Yesu nashima. Amen. Ijambo ry'Imana rero rigereranywa n'arya mabuye y'agaciro yasezeranywe hariya muri Yesaya ko ariyo azokubaka uwuhahazwa, uwuzungazungishwa n'inkubi y'umuyaga, ugenda vyuka hanyuma agatemba, uwutemba vyuka, uri instable spirituellement, azokubakwa n'ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo ni instrument, niyo materiyo ya mbere Imana yubakisha ingoro ibamo. Yesu nashima. Amen. Ikigira kabiri, reka dusome hariya muri Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14:26. Umuntu abanguka dusome. Dusome 14:26 havuga, ariko umwitsa ariwe Mpwemu yera, uwo Data azorungika mu izina ryanje, niwe azobigisha vyose kandi azobibutsa ivyo nababariye vyose. Igikoresho kindi Imana ikoresha mu kubaka, mu kutwubaka kugira ngo duhinduke ingoro Imana ibamo, ni Mpwemu yera. Yesu nashima. Ngaha dusomye ngo azokora operation yitwa kutwibutsa ivyo Yesu yavuze. Uko wibuka ivyo Yesu yavuze, niko aba muri wewe. Yesu nashima. Amen. Amen. Aha mushobora kumva iyi principe, sinzi ko muyumva neza. Muribuka ziriya ntumwa zari mu nzira igendeye Emausi, ziri muri processus memorielle yo kwibuka ivya Yesu. Ziko ziribuka ivya Yesu, zivuga ngo uribuka ngena yari umunyabushobozi, ngo yagenda agirira abantu bose neza, agakiza b'umugwandizi yatwaza amanyama, ngo yari yavuze yuko twari twiteze ko azocungura Abisirayeli, yari yavuze ko azozuka ku munsi ugira gatatu, yari yavuze bariko bibuka ivyo Yesu yavuze. Yesu aca ahagarara muri bo. Yesu nashima. Amen. Acaza ajana nabo, aca abahishurira kandi Yesu Mpwemu yibutsa ivyo Yesu yavuze. Kwibuka ivyo Yesu yavuze rero, kwibuka ivyo Yesu yasezera, ni kubakwa mu buryo bw'impwemu. Umuntu handi yanditse mu banditse ijambo rivuga ngo wame wibuka Yesu yabamba, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi. Wame umwibuka,
kumwibuka kandi birivuga ngo ijambo twarigeze kuryiga ngo kwibuka umugororosi birimwo umugisha. Umugororosi ninde? Ni Yesu. Kumwibuka birimwo umugisha. Urumva umuntu ko yibutsa Mpwemu rero azotwibutsa ivy'umugororosi, atwibutsa ivyo Yesu yavuze. Uko kuvyibuka nukubakwa mu Mpwemu. Sinzibagira amagorwa wabonye ku bwanje, unamye mwivu ku bwanje hamwigetse mane. Sinzibagira no kuvuga uvyibagiye hano muri ndavuze ngo ninavyibagira mukizu nyibutse ubwo yagwabize hari igetse mane. Kuvyibuka nukubakwa mu buryo bw'Impwemu. Umukozi w'Imana yatubwiye ngo iyo umvise ivyifuzo bigomba gutera by'ubushakanyi, ivyifuzo by'isi bigomba gutera ngo uce wibuka ivy'igorogota, ngo ntumenya ngo ivyo vyifuzo iyo vyagiye, kubera wibutse ivyo Yesu yakoze, ukibuka urukundo gukunda, ukibuka amasezerano yaduhaye, ukibuka ivyo yasezeraniye abamwizeye, ukibuka igihugu ariko adutegure, ukibuka ngene azoza gutora ishengero. Ivyo kuvyibuka nukubakwa mu buryo bw'Impwemu, bituma Imana muri iyo periode, uri muri iko kwibuka igerera muri wewe. Yesu nashimwe. Amen. Reka tuvuge iki si cyanyuma mwe, reka tuvuge ikigira gatatu cyo duheza hariya icete ca mbere ca Bitesalonike 5 ku murongo wa 11. Twashitse Thessaloniciens 5:11. Dusomere Icete ca mbere 1 Thessaloniciens 5:11. dusome. Nuko muhanurane mukomezanye nk'uko mubikora nyene. Yesu aguhezagire. Aha Amen. ikindi gikoresho cyo kubaka ingoro Imana ibamo nuguhanurana na bene data, nugukomezanya na bene data. Nta muntu yoba ingoro Imana ibamo ngo abe solitaire. Nukuvuga gukomezanya na bene data, guhanurana na bene data, gufatanya na bene data, gukundana na bene data, gusengana na bene data, nukubakwa n'Imana. Uko umuntu aba connecte na bene data niko yubakwa akaba ingoro Imana ibamo. Yesu abahezagire. Ari n'ibindi byinshi tugeze jaho mugabo Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Muri we ingoro yose irubakwa, ikubakwa neza. Murumva ngo ingoro yose irubakwa kandi yubakwa neza. C'est pas dans le désordre, nukuvuga ni dans un ordre divin. Imana iratwubaka gushika aho tuba ingoro Imana ibamwo. Hanyuma rero ijambo yavuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari ingoro ya Mpwemu yera, aba muri mwebwe ari haba, aho Mpwemu aba ni Imana iri. None rero turi ingoro y'Imana. None rero tugomba dusenga Imana. Mbega hari ibintu byaguteye guhuma bigatuma utabona kuri ingoro Imana ibamwo, ugahuma amaso y'Mpwemu, ntuwe ukibona uriwe, ukaguma wifata nk'umunyamahanga, umuetranje, canke ukifata uko utari. Ariko kuri uno mugoroba Yesu nk'uko yahumuye zijya mpumyi agomba kuduhumura ngo tubone identite dufise muri Kristo Yesu, tubone ko twataye ubwoko tukakira ubwoko bushasha, tugahinduka abo mu ngoro y'Imana, tugasangira ubwoko na Aburahamu na Isaka na Yakobo, tukaba dusangiye ubwoko n'abera. Yesu abahezagire. Uwo umwansi amaze iminsi yihebuza, nagomba ngo Shetani avyumve yuko usangiye ubwoko n'abera, uri w'igiciro kinini, uri ingoro Imana ibamwo. None umwansi yaguteye kwihebura, akakutesha agaciro, akakujana mu itagira ikimazi, nta bubasha gufise ko Imana yiteguye kukubaka ubi ingoro ibamwo. None umuntu yovuga ati hariho ivyangoye, hariho ivyagoranye,
ndi muri ni jewe iri jambo rivuga ngo wewe uzungagizwa ujanwa hariya hirya no hino n'inkubi y'umuyaga de courant philosophique de courant doctrinaux de courant politique ziragutwara mu bitagira ikimazo hamwe ukizera handi ntiwizere nagomba ngo witegure kubakwa n'Imana ube stable ube strong ube umuntu ashinzwe neza yubatswe nk'ingoro Imana ibamo. None rero tugomba dusabe uwumva yofashwa wumva hari ico yosengerwa ko tugira ubuntu ko turi kumwe n'abakozi b'Imana bace batuje imbere badusengere. Umuntu wese yumva haraho bitagenze neza ace aduza ikiganza muri bwa buryo canke afukama canke ahaguruka uko yumva Mpwemu mubwiye ahari mugabo afatanye n'irisengesho umukozi w'Imana agiye kudusengera. Tugumaje dusaba pastor wacu Charles ace asengera abantu b'Imana kazi.